Cooking Show. Hello, Coach JP, ndabaramutsa nizere ko mukomeye. Reka tuganire iby'abavyeyi n'abana ingere bigenda. Ikibazo mpora nibaza kandi nawe ndakubaza uranyishura muri commentaire, est-ce que umuvyeyi arashobora gusaba ikigongwe umwana wiwe mu gihe yamukoshereje? Ni ikibazo kenshi kigoye kwishura kuko umuvyeyi yumva umenga afise autorité. Umuvyeyi yumva umenga niwe afata ingingo kuvyerekeye umwana wiwe, bishitse uwo mwana akagira ikosa aramuhana akosheje, bikavuga yuko nubwo yosanga yamuhaniye ubusa, ni gake cyane abavyeyi tugaruka tugasaba imbabazi abana bacu. Kandi rero ugiye kubiraba n'ibintu bigoye kuko uca wibaza uti none niba umwana wanje nashobora kumusaba imbabazi, ndiko ndamwigisha iki kugira nawe azosaba imbabazi? Aho niho cugaruka. Icara hasi wiyumvire, niba udashobora kumwita umwana mbabarira ngaha nihenze, ntubaye faible, no, ahubwo umwigishije yuko hariho igihe umuntu aca bugufi kuko ari we wese agasaba imbabazi, nawe azobikora gutyo. Kandi umuhaye confiance, ni kuvuga ko wabonye ko habaye amakosa ariko wayemeye, uragarutse uravuga ati mwana urambabarira nanihenze. Ico ni ikintu kitugora cyane, gica kija mu kubiridinga ama emotion y'umwana. Ntabwo uri kurayubaka, uri kumuranda dure, no kuvuga ko yarenganijwe aciye ahora kuko azi yuko nawe we tuza kumusaba imbabazi. Nawe niyakura azorenganya abantu kandi ahore adashobora gusubira inyuma kubabwira ati aha nihenze murambabarira. Nuvuga ko ibikorwa byose azokora uzosanga arimo gahahazo akucinyiza abandi. Nibimubona erega amagume cyangwa ibintu byo gutwara abandi, ntimwibaze ngo bivaho nyene. Iyo umuntu adashobora kugira ati aha nihenze, nuvuga ko cette personne a toujours raison, alors que nous sommes des humains. Twihenda nibisanzwe. Reconnaître ama erreur y'umuntu ni force, c'est pas nta faiblesse irimo na gatoya. Rero twigisha abana bacu gusaba imbabazi no kwigenzura, kuko iyo wigenzuye ni gusaba imbabazi. Hariho n'abandi bazi yuko gusaba imbabazi ari kuvuga ngo je m'excuse seulement. Hari abantu benshi basaba imbabazi ukazavuga ngo ndasaba imbabazi ariko ndashavuye kuko nawe wagize iki n'iki. Ugasanga icabaye ni consequence y'ikosa wakoze. Rero hakuza kuvuga kwakiza umuntu washavuje, uravuga uti je m'excuse, j'assume ibyabaye byose byamvuyeko, ndasabye imbabazi. Aho uragihabwa. Mugabo uvuze uti ndasabye imbabazi ariko mugabo ibi nibi ushobora kuzihabwa mu matiye, ushobora kutazihabwa, uwo muntu ashobora kukwihoza akaguheba ariko atamugambi wo kuguheba yari afise. Rero kurera biragoye, nta mufunda arimo. Mugabo nibaza ko gusaba ikigongwe umwana ata faiblesse irimo ku muvyeyi, ahubwo no kwereka umwana ko c'est une force, ni humilité, eka n'ibintu byose bishoboka umwana ashobora kubonamo muri action, kandi na confiance iragaruka akavuga ati bambabariye kandi byakenze neza. Uko nk'umwana w'imyaka 3 uramubwira uti mwana urabona bijya bintu twavuganye ntibyagenze neza, haye papa yashavuye, papa yakubwiye nabi, umubabarire. Nibaza ati kandi umbwire ko mbabariye, akabikubwira. Ari nk'umwana wa 12 ans 13 ans uramwereka ibyo yateza gukora. Umwadolescent wa 18 ans uramubwira uti twicara ahantu tuvugane nk'abantu b'abagabo cyangwa abafasoni cyangwa umuntu akuze ku wundi, kuko umwana wa 18 ans abakuze. Kandi rero umusabye imbabazi aravuga ati papa yansabye imbabazi, ni sawa kweli. Muzosanga bidufashije mu bikorwa bya misi yose, ma business abantu bakora, guhemukiranira bikagabanuka, ugasanga abantu babanye neza. Ibyo nibaza ko ari byiza cyane. Rero gusaba imbabazi umwana wawe nta kosa ririmo, ntububaye umuvyeyi faible, pas du tout. Nuko nibyo nashaka tuvugane uno munsi, tuze dusaba imbabazi abana bacu mu kubigisha ukuri n'iciza. Love in motion. Ciao.